hari abantu benshi usanga baramenyekanye mugabe imico yabo ugasanga abantu babonye bo bahunga. Ego aho audience nkuko mwabivuze hari abantu dushika heshi bakatworohereza kwera turi banaka. Ivyo navyo bidutera ingoga. Comedie nta mahera menshi yigezima. Mugabo muri duke mfise nagiye ndahabwa n'abantu batankoresheje concert canke batankoresheje publicity tuyaga bakumva projet fise bakumva ko bo sponsorize bakazikora badafatiye ngo nabatwengeje. Abakurikirana video zanje kera igituma tsiko turakora zino video zimeze uko muri no minsi tukiyumvira ku buzima abantu babayemwo nuko ari muri bimwe canke impanuro zimwe twarose bigatuma tugorore. Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri Ndaha TV. Muraho murakomeye, je ku ruhande rwanje ndashima Imana meze neza. Kaze Benito mukunzi imbere yanyu ndabakumbuye cyane. Ya iminsi myinshi nk'abashikiriza ibiganiro hama nkuko byaba misose ndabatumira gukora subscribe utarayikora ugakomenta ukagira j'aime namba cha kuryohe ukanapartager mugenzi wawe kugira ashobore kubona ibiganiro byacu. Ego nko mubizi nabazanye abantu batandukanye, turakora n'abantu batandukanye, abaririmbyi, aba comedien, eka n'ibindi bintu bitandukanye ku muntu wese afise impano ikeneye kuja ahagaragara. Uno munsi nko mubibona twakoranye n'ubitwa Mutima le comedien. Reka abaramutse abibwire kumbere dushobora kuvugana byinshi. Tabaramukije. Mahoro mahoro. Muraho murakomeye ramutsa n'abakunzi bacu. Ndabaramukije. Wo kwidondora kabwira akazina kawe kukuri badukurikirana. Okay, amazina yanje y'ukuri nitwa Minani Fleury. Ego. Okay, Minani Fleury. Minani Fleury turakunze kumubona muri Indundi comedie muri kino gihe. Est-ce que kweriki kuko dusanzwe kukoze nk'umukomedie kuberiki udashima kugaragariza amakomedie yawe ukagira nka konti yawe YouTube nk'abandi nkuko tubibona par exemple nka Chris Lamens show naho ari shasha canke n'abandi bakomedie batandukanye urabona ko bamwe bagaragaza ama konti yawe YouTube kugira ntibazobaronderera ahandi. Wewe kweki washimye gukorana Indundi comedie? Okay, nibaza ico kibazo mumbajije ikibazo ciza cane. Bwambere na mbere no bashimira kona mwaraturondeye kugira ngo bikunde tuganire tugira ico dushikirije abadukurikirana mu buzima bwa misi yose. Ego muravuze nti kwereka mwashimye gufata ibikorwa byanyu mukabishira kuri Indundi TV nkaho kubishira kuri account yanyu. Navuga ko igituma ntihuse gukora channel yiwanje nuko aho ndiko ndakorera atanzira kirasha kandi simpanze iyo biriko bija hose. Nta kibazo kiriko kiraba gusa hondi ndaguwe neza kurusha kuba no create yiwanje. Ego naho unyama evenement atakiri menshi kera twara kubona ama evenement. Est-ce que nkubu hari musaba evenement woyikora cyane kubera ikindi gihe ama evenement akiri menshi uretse muri kino gihe kweri kutari kunze kugaragara nko tugaranje nko mwaka wa 2019 waragaragara cyane mu evenement. Niki cabitumye Mutima? Murakoze cyane. Ego icabitumye novuga ko Mutima yarahagaritse kwitabira ibiteramo bibera mu gihugu cy'u Burundi nko yahora bikora. Ndafise yindi mvo. Ego murakoze. Kuvyerekeye Alice niyo mwakinana mu ma comedian yashoboye gusinya contrat na JC Production. Est-ce que muzobandanya mukorana nkuko byahora ko ndamaze gusinya contrat ubikorwa mwari musanzwe mukorana bizobandanya kwa kundi nyene cyane? Okay, murakoze. Suye kubashimira ubugira kandi hama kuvyerekeye Alice niyo nta kintu kinini nza kubivugako kubera ko kugira ngo umuntu yemegwe ko akinira muri team Mutima turafise hariho procedure acako. Iyo procedure ya mbere nuko yanditse ikete akaryandikira team Mutima le comedien
ico gihe abaryanditse si Mutima mwemerera, hariho abo dusanzwe dukorana muri urya mugwi, hakaba hariho umusekreteri wayo wo bita Cishahayo Adolphe azwi ku izina rya Cishado, amaze kugaragara mu mavideo menshi cyane, benshi baramuzi nk'ivideo ya mbere yagaragaye turiko turabatiza, video yindi yagaragaye muri ibi Mutima le comedie ashwanira famille yiwe ni ya imaze yaragaragayemo cyane. Ngerageje kubandanya rero ni kuvuga kugira ngo twebwe Alice tumufate nk'umukinyi, yaranditse ikete, maze kwandika ikete asoba ko yo kwifatanya natwe muri bino bikorwa. Iryo kete rero baragiweje mu nyuma baratanga inyinshi ko yemerewe kuba umunyamugwi. Bisigaye rero nihagera yuko avamwo tuzobabwira, ariko gushikana n'uyu munsi tumuzi nk'umukinyi, hama kandi turambere giwe turarishashaye dushaka ko yotera imbere. Hama ibisigaye kandi muri timu Mutima siyo mukoga wenye nariyo, kandi inka imwe ihongotse ntibuzi izindi kurisha. Hama kandi twongeye kuri ico kontra yasinye twebwe nk'abavukanye biwe twarayumvise ica ku ruhande rezo sosizunguruka ntaratuganirira, ariko kandi ntibirarenga inkombe, nibaza ko azotuyagira. Rero kubw'ivyo ni sawa, niyatumenyesha tuzobabwira, kandi hari ibintu bisaba ko rezo sosiyimenya n'ibindi tamenya. Hama sinzi ko mugize imisi mukurikirana comedie zica kuri Ndundi TV, aragaragara. Murakoze. Ego murakoze namwe kuvyerekeye comedie. Murabona yuko uko imisi itera igenda impano zikomeje kwigaragaza, abakomedien bakomeje kugaragara cyane mu marezo sosio. uretse kuvuga ngo baba bafise nuvuga gute nka groupe nkuko mwebwe mumaze gutera intambwe mukamuse nka team Mutima, team yanyu benshi harabo nk'ababigira nuvuga gute nkutu kujya mwatanguye namwe muzamuragira utu video mu nyuma bigakomera ku bwawe. ni iciye cigwa bigwa canke ni yahe constat wowe uvuga ati comedie mu Burundi igeze hana? Okay, comedie mu Burundi sinotanga amanota ngo igeze aha canke hajya, mugabo nihereye ko ndabona ko comedie y'u Burundi iriko iratera imbere gose, kuko Ndundi TV irakurikirana n'aba diaspora, Kenya, Tanzania barayikurikirana, ikimenyamenya mu makomantere barabitubwira n'abaturondera bakatubwira ko bibahimbara. Rero kubona hariko haragaragara urwaruka rwishi rukora comedie, nuko hariho icirore birabamwo. Nico gituma zijya mpano zose zihaguruka, hari abahaguruka bigana kigingi, abahaguruka bigana defose gusubiramwe amaje, abahaguruka basubiramo systeme telefonique ya Mutima. Ivyo ni vyiza cyane ku gihugu, kuko iyo hamaze kugaragara abantu bafise impano zo gutwenza abantu bakaba benshi, stress ziragabanuka. Ikindi naco binyigisha canke bimfasha birama gutegura ubuzima bwanje mu bindi bisata, kuko igihe kimwe hazogera igihe ntazovugwa, bivanye ko isi irafise uko itunganije kuva na kera, hamwe haba abantu bavuga ngo bakabisa abandi. Mugabo ivyo biriko biragaragara rero birantera intege, bigatuma na timu canke abantu bari nyuma yanje nabo babona ko bakwiye gushiramo inguvu kugira ngo habeho ukurushanywa. Ego artiste wariwe wese umuntu wese afise ico ashikiriza, tuvuge public, hari ikintu cambere citwa audience. Wewe aho umaze kugera nka Mutima hariyo amaservice atandukanye ushobora gukenera ikintu, urumva hariho ibintu byinshi wewe uhashitse bakabona ni yuko ari Mutima, urabona yuko bishobora, simvuze yuko basi nkajya kuvuga ngo mugora abona yuko kujya bamaze vuga ati reka tubyite kwandika izina, kujya bamaze kwandika izina, urabona yuko haraho bigufasha no vuga muri societe, no kuvuga no mu bijanye n'amaservice atandukanye umuntu ashobora kurondera mu gihugu. Ubibona gute ku bwawe? Okay, ku bwanje uko ndabibona, nibaza ko umuntu kumenyekana, ubutunzi bwa mbere ku isi nibaza ko ari kumenyekana,
ariko kiba gisigaye ukuntu vyitwaramwo. Hari abantu benshi usanga baramenyekanye mugabo imico yabo ugasanga abantu babonye bo bahunga. Ego aho audience nkuko mwabivuze hari abantu dushika heshi bakatworohereza kwera turi banaka. Ivyo navyo bidutera ingoga zo kubandanya tugira igishinga naye ciza mu vyo turimo. Rero aho ngeze amajasi maze kuronka navuga ko comedie nta mahera menshi yigezima, mugabo muri duke mfise nagiye ndahabwa n'abantu batankoresheje concert canke batankoresheje publicity tuyaga bakumva projet fise bakumva ko bo sponsorize bakazikora badafatiye ngo nabatwengeje. Muri make ni vyiza uko umuntu atera imbere canke amenyekana ahura n'abantu batahura icari mugani ico yerekanye usanga biriko biramufasha cyane. Ego mwavuze yuko dusubiye inyuma gato mwavuze ko mufise Mutima team ekagende groupe ya Mutima tugitire management kuko hariho nk'umuntu avuga aho abageze avuga ati je ku branje ndafise management idahaguru ni kuvuga yuko autorisation yiwanje tuvuge par exemple nkuba gutume tuvuge nko mu bindi bihugu tuvuge ho bari nko mu Rwanda ati team yiwanje namba ari ukeneye kuntumako ntaranyishikira ko direct aca kuri management yanje gutyo bagagira ko accord hama nanje nkabona guhaguruka kugenda. Kuri Mutima niko bimeze? Kuri Mutima siko bimeze kuko Indundi TV ntibankurikirana mu biteramo nkora canke mu mapublicité nkora, ariko igisata ca comedie kiriko kiraca ku Indundi TV ni ca team Mutima le comedie. Igisigaye naho nta makontra hari, twe dukora nk'abikorera kubera iyo turiko turaja nitwe turiko turategura, ariko twebwe nibaza ko tutazogerayo kuko mu buzima imbere yuko ubaka ikintu ni vyiza wiyumviye kwiherezo kwiherezo ry'ikintu nico gikomeye. Rero timu Mutima aho turi twebwe kugira ngo dukorane twaraganiye aho turi naho tugomba gushika buri muntu arahaza nkanjyane tubona inyuma. Yego kuvyerekeye ndavuga carrière yawe yo ya Mutima le comedien ni cyahe kintu bavuga ati Mutima irevre uraturyohera mugabo kuri iyi part kuri iki gihande urakwiye kumodifya ni yahe uvuga ati yahe defo bagutora? Hari biramaze gushikaho bakakubwira kuko umuntu yari karakora ikintu hari abavyapesi positive mu bwako bwati hindura ivyo bintu byo warabikoze. Ivyo mu buzima bwa misi yose tugenda turahura navyo. Ego kandi uko umuntu agenda arabaho ahura n'abantu bamubwira ati waririmbye neza mugabo iyo ucugira voix de tête ahantu vyasa neza, ariko ikiba gisigaye uwo muntu wabibwenge nahindura. Abakurikirana video zanje kera igituma tsiko turakora zino video zimeze uko muri no minsi tukiyumvira ku buzima abantu babayemwo nuko ari muri bimwe canke impanuro zimwe twarose bigatuma tugororeramwo, kandi mutibagiye ko kwisi nta uheza nta n'umuntu ashika. Ico twokora byose tutegeza kuronka kote zibiri positive na ego nico gituma rero ivyo natwe biradushikira hamemani kadushoboza tugasanga twagororeyemwo. Ego twarigeze kubumva muri Buda FM mu kiganiro karibu muri ico gihe ndavyibuka sinkunze kubyumviza cyane mugabo bivanye n'umwanya mugabo mwari mumeze nk'umu journaliste mwari mu gihande cy'umu journaliste byagenze gute ko umutakirimwo ko turakunda kubona muri karibu hari turakunda kumva hari Raoul le comedien na Kigingi yarahozemwo mwebwe cyo bari gicatumye mutabandanya nimba batari banga ico naco nishura nimba batakimbonayo sinkiri batakinyumbayo sinkiriyo. Yego ngaho warigeze kumara waramaze igihe ukorera ico gihe singiye kukivuga mugabo abanyumvayo kijya gihe nimba batakinyumvayo siyo nkiri. Nk'akajambo ko gutekerera aba tukunzi bacu abadukurikiranye n'abakunzi bawe nyene bashobora kuba badukurikiranye kuri ino televiziyo yacu ko bakahe? Okay akajambo no siganda batekereye
nuko ku bantu badukurikira boshishikara kuduteza imbere mu gukora amapartage mu gihe babonye amavideo yacu mashasha, mukazihanahana kugira ngo dutere imbere. Ikindi naco no gusaba abantu tukiri muri buno bugingo ko two kwiyegereza umwami, kuko isi turashaka kuyirirwamo ariko ntituyiraremwo, dushizeho kwiyegereza Imana, kuko inyuma y'ibintu byose dukora hari iherezo ry'umwe wese. Kandi iherezo uko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo baba abanyabwenge bokwibajije iby'iherezo ryabo, ni kuvuga ico no batumirira hanini dusuzume ingendo zacu, hama twiyegereza Imana mu kugendana ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo abantu tubabere icitegerezo ciza mu buzima. Nico kintu no tanga ubwa nyuma na nyuma, kuko ikibazo kikiharo no munsi ku bantu bagihumeka nuko igituma tukicijajara, tukigira ibintu byose tukumva umengo ni sawa, nuko ata muntu yafuye arazuka ngo aze kutubwira inyuma y'ubu buzima, inyuma y'urufu ibihari. Mugabo hoze umuntu atubwira ati nimureke je mvuye hariya itunganye, nimwashikayo mutiyejeje muzogira ikibazo, muzobabazwa, hariho amarira, nimwitunganye. Uwo muntu yoza two kwihana twese, yo kumva nishava akadufata ku nguvu kugira ngo twihane. Mugabo ari ikibazo kihari nuko ata muntu aragaruka, yari yafuye. Rero abankurikirana twiyeze, tugerageze kwegera umukama, kuko imisi irikiragenda, isi kirashira n'ivyifuzo vyayo. Murakoze cyane. Batumiye waha ijambo ry'Imana mu kubasezera. Mutima reka ndabashimire cyane ku butumire bwacu mwashoye kwakira mukatwitaba. Twizere ko n'ikindi gihe twabakenera muzo duhumwanya. Murakoze cyane, natwe tuzobitaba. Murakoze bakunzi bacu mwadukurikiranye, turabakengurukiye cyane kwa mwadukurikiranye. Ndabatumira kandi gukora subscribe utarayikora, ukagira like, ugasangiza ibiganiro byacu n'abandi, ugakomenta, ugutumira kuco twohindura, udushima no kuba kuco bacakunezereye kugira tubandanye twongereza. Ndabasezeye cyane, tuzosubira mu kiganiro cacu gikurikira. Peace.